shengero ry'Imana we nimuharirane umugabo n'umugore n'abana n'abaturanye. Hari abaturanyi muturanye mutavugana no hanze mutaramukanya bitewe n'iki? Umukristo ngo ntaramusa mugenzi we, ntiyinjirana mu nzu yiwe ngo arahura n'umuriro ikara iri ryaka rimwe, ngo ntarahuramo n'umuriro, ngo ntamwe namwe n'amazi. Muri ko murajahe nimuharirane. Harageze kuko duharirana tukazaja mu ijuru. Nimuharirane. Abantu boja mu nzu bakaba mu nzu bicayemo batavugana, muranumye, undi yakubwira akakumva agasamira hejuru. Reka nkubwire, iyo wase mugenzi wawe imbabazi akakwihorera, kera wowe urababariwe, uhumure, wowe wababariwe. Uwazikwimye afite akaga. Bibiliya iravuze ngo nimuharirane, ngo ntihagire ishufu upfuna mugenzi wawe. Mwakana imbabazi, nibwo buzima bwo kubaho tukazaja mu ijuru. Nimuharirane. Nimuharirane. Uri kurabuzumva nawe, tekereza, utekereze wiyumvire. Hano mu butumwa bwiza bwa Mariko 11:20, 11:25 mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko, haravuga ngo kandi nimwahagarara musenga, nihaba hariho ico mupfa n'uwundi mukimuharire, na Se wo mw'ijuru nawe azobaharira ibyaha byanyu. Ariko nimutaharirana abandi, na So wo mw'ijuru ndazobaharira ibyaha byanyu. Ntaco upfa na mugenzi wawe ko kiriho. Urashaka ngo muzi wawe habemwo induru, hari ukunda induru. Bibiliya iratubwiye ngo nimuharirane. Nimuharirane mwa bantu b'Imana. Uko turatandukana, hari ubwo muza kumva amakuru. Mu rugero mbahaye, ngo wa muntu twari kumwe hano ngo kera aragiye, cyangwa bambwira ngo harya ikiremba wari uri, ngo wa muntu umaze gutya na gutya ngo kera yagiye. Nimuharirane, shengero ry'Imana ry'ikiremba, nimuharirane. Nihagirisha umuntu apfa n'uwundi, niko Bibiliya yavuze. Muraha ntaco mupfa, ntaco umuntu apfa n'uwundi. Bibiliya ikirabesha. Yesu yabivuze gutya abesha. Tunyomoze Yesu wabivuze. Ikibazo kiriho. Shengero ry'Imana, bakozi b'Imana, ikibazo kiriho. Kudaharirana, kutavuga ivuga imwe, kutemerana, kudashira hamwe, kudakundana. Nimuharirane. Igihe kirashitse ngo tutahe tuje iwabo wabera. Ese iki kuri inyuma uri kurakibona? Umuntu ugukurikiye uri kuramubona? Yesu niko yabacu. Yesu aradukunda, yadusigaye iryo jambo, aravuga ngo nimudaharirana, ngo muharirane ibicumuro byanyu byose n'ibyaha, ngo nanje ndi mu ijuru
ngo sinzobaharira, ngo ariko nimwaharirana. Sifa kwa Mungu. Ngo naje ndi mu ijuru nzobaharira. Nimuharirana, nimwegerane. Iyo wonge usabye wanyu imbabazi akazikwima, kurya amahoro abashize, ubumwe bwabushize bwo kuvugana namwe byabirangiye. Ariko mwakanye imbabazi, Imana irakwegera, umunezero ukagaruka, ibyishimo bikaza, mukayaga mutwenga. Ariko hatari imbabazi hariho akaga. Hano mu gitabo cya Luka 6:36 tuhasome. Luka 6:36. Mugire imbabazi kuko se nawe agira ate. Tunyomoze Imana ba, tuyinyomoze ngo nimugire imbabazi kuko naso agira gute. Kuko uku turiho twese dutunzwe n'imbabazi. Hatari imbabazi z'Imana nje twubaho. Hatari imbabazi z'Imana no kuva n'undi woshika Bujumbura. Erega buya wishara mu imodoka ugenda n'amaguru, ushorewe n'imbabazi z'Imana. Hatari imbabazi z'Imana tiwoshika ugenda pe. Nimushaka imbabazi. Mu gitabo cy'Abaroma, Abaroma 12. Abaroma 12 n'umurongo w'8. Abaroma 12 n'umurongo w'8 haravuga ngo cyangwa uhanura ashishikare ahanure, ugira umuntu abugire nta kinubwe, uganzagazanye umwete, ugira imbabazi azigira gizete. Sifa kwa Mungu we. Ugira imbabazi agira nezerewe bacu. Nubona umuntu agusabye imbabazi uzumukunda, umwegere. Hari umuhanuzi mwazaga mumva Mariya maze agatubwira ngo uyu muntu yihanye icyaha, ngo icyaha ntikigira inkovu. Mu bapasiteri ngo ntikigira inkovu, ngo zasaba kongera abamarayika bakaguhungura bakanezerwa kuko wasi imbabazi. Bibiliya iratubwiye ngo tugasaba imbabazi uhaye winuba ubundi muntu, kwinuba ubundi mugezi wawe agusaba imbabazi n'akaga. Bibiliya hakarije pe ngo tugasabe uhaye usa, tukinube mugezi wawe, tugasaba imbabazi uhaye winuba ngo ndaguha imbabazi ngo nejo uzosubira, ngo hagi uzokira se. Hazokira nyine. Wayo kwaka imbabazi ntakira. Imbabazi mwabantu, imbabazi ni ikintu kinini, ni ikintu gikomeye, ni ikintu kizana umunezero. Pawulo arandika aravuga ngo ugira imbabazi ngo azigira nezerewe. Tanga imbabazi unezerewe, wa muntu wawe uraho. Tanga imbabazi, reka kwimana imbabazi. Iso mu ijuru ko ataze kwimye. Umuntu yohora ari mu nzu udaka kwaka imbabazi ukanuma ngo cwe. Nibaguhama Yesu naguhamagara none, abantu umuntu ari mu kuryama ntabyuke, muri mu kubibona none wanga gutanga imbabazi mugire gute. Nimushaka amahoro, abagabo n'abagore barahahana ikiremba,
amahoro yanyu azingiye mu mbabazi. Umugisha wanyu uri gusabana imbabazi. Umunezero wanyu uri mu mbabazi. Ibyishimo byanyu biri mu mbabazi. Ubumwe bwanyu buri mu mbabazi. Kuvugana neza kwanyu kuri mu mbabazi. Bibiliya yavuze ngo nimutaharirana ngo nasaba mu ijuru ngo ntazobaharira. Yeme muranyomoza Yesu, muranyomoza Imana yabivuze. Gita mutigirana ijambo ry'Imana. Hano mu gitabo cy'Imana, reka basubire inyuma sinasuye muri Matayo 9:13 nahatarutse. Matayo 9:13. Matayo 9:13 haravuga ngo mugende mwigira ijambo muritahure ngo imbabazi nizo ngomba si ibimazi, kuko ntazanywe guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha. Murumva icyazanye Yesu yazanywe n'imbabazi. Mutahurira ijambo shengero ry'Imana. Harageze ko muhurira mu nzu mukicara. Harageze ko muhurira mu kazi, abakora mu kazi ka leta mukicara mugasabana imbabazi. Kandi ndi warwaye uri muzima, kiremba y'Imana, uraryamye mu nzu, abandi bariko barumva ibyiza, bari mu munezero, bari mu byishimo, barumva ijambo ry'Imana. Nawe uri ku gitanda nturwaye, uraryamye ngo uce. Nibara ndiko ndavuga ikintu zikiri hano kireba nk'abagabo musimbaye mbeshaka. Mwana umva kazo, ndiko ndavuga ikiri hano iwanyu kireba. Muraga ngo wohesha Imana, Imana izihishwa. Imana izimanya umutima wawe kazo, ikamenya umutima wacu twese, namerwe ikawumenya. Kuko uryama itangazo riraje ngo ntugasubire. Uhaguruka uva ku gitanda nturwaye, uza wumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umuti uvura imitima n'imibiri, kandi tukanezerwa turi imbere y'Imana. Sifa kwa Mungu. Kuko uryama mu nzu utarwaye, urwaye kanseri idakira, haguruka wiyake Satani. Satani ntakugira imbata, Satani ntakugira ikimuga cyo mu nzu kandi uri muzima. Aba bakozi b'Imana b'abapasiteri barakubona utambuka, ariko barapfuye. Reka garuka, uraha yumva utaraha. N'uwasigaye mu nzu mumutangariza iryo tangazo. Kandi abapasiteri muhaguruke, mubwira abantu ukuri, mubabwiza ukuri, babange ariko mwavuze ukuri. Muvuga ukuri, mukiza imitima, mukiza abakristo bazoja mu ijuru. Timubabeza imitima y'abantu ngo babobeze. Oya, vuga bakwange, ejo Imana izabikuziza ngo ntiwavuze. Kuryama mu nzu wa mugabo, cya gitanda wirirwamwo, abandi binjiye hano mberwa ndakuzi, ariko Imana irakuzi. Yaba bizashoboka gure munsi wa none, yaba umugore yaba umugabo, wari ukwiye kuza ugafuka imbere y'abakozi b'Imana ukaka imbabazi ugakira. Tuko turagukebura, tuko turakwereka inzira yo kujya mu ijuru. Bibiliya yavuze ngo namamparira ngo ibihumbi n'ibihumbi, kabaharira ibigabitanyo n'ibicumuro n'ibyaha,
zose ngo nkabaharira. Mwubu buntu twagiriwe mwabagabo, twagiriwe ubuntu n'Imana. Aragahora ku ngoma nyakubahwa umwami wacu w'abami. Hano mu gitabo cya Ezera, Ezera tuhasome 9. Mu gitabo cya Ezera 9 n'umurongo w'8. Ezira 9 n'umurongo w'8 n'uw'9. Ariko noneho muri aka kanya gatoya Uhoraho Imana yacu atweretse ikigongwe ciwe, adusigariza amasigarira, adushimagiye nk'umusumari ahera hiwe, kugira ngo akeshe amaso yacu, aduhembure buhoro mu bugurano bwacu. 9 kuko nanone turabagurano, ariko Imana yacu ntiyaduhebeye mu bugurano bwacu, ariko atugirira ikigongwe, yerekana imbabazi kuri twebwe. Sifa kwa Mungu we. Abisiraheli kuva mu Giputa baje bashorewe imbabazi, yataba imbabazi ntiba barashitse. Imbabazi z'Imana zaje zibashoriye zirabinjiza mu gihugu, kuko nakwe dushorewe n'imbabazi z'Imana. Utanga imbabazi, shike mu nzu mubabarirane, shike mu nzu n'umubanyi wawe mutavugana, mwakari imbabazi. Yinjire mu nzu muwawa arahura umuriro, ikara ry'umuriro ba nguryo rikomeresheje nabi, bitume mugezo wabatinjiramo. Amazi yo kunywa ngo ntayasaba. Imbabazi z'Imana ziriho, nimuharirane kandi nimubabarirane. Dusome mu gitabo cyo gucura intimba. Ikinyarwanda kiravuga ngo amaganya ya Yeremiya, gucura intimba 3:22. Gucura intimba 3:22. Nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumwe tudaherengetezwa, kuko ikigongwe ciwe kitagira giteye kidahera. Umva umugisha dufite, imbabazi z'Imana ntizihera, zitwamaho. Izi ntimba, gucura intimba kwa Yeremiya niko yababwiye ati murebe imbabazi z'Imana zacu tudashira twese ngo dupfe tugiye twagiye, n'ubuza cyari kuzidukurikirana. Imbabazi z'Imana nizo zikwiye kutubeshaho kandi zikadukiza. Ndasoma mu gitabo cha Yoshua, niho ngiye kurangiriza. Mu gitabo cha Yoshua 23 n'umurongo w'11. Iryo jambo ritangazo. Yoshua 23 n'umurongo w'11 haravuga ngo mugire umwete cyane wo kubera amaso yanyu ubugingo bwanyu niryo, ugende ubere amaso ubugingo bwawe imyaka yose, ubere amaso ubugingo bwawe. Haruzi ko ejo imvura izogwa, ihagire utubwira ikizoba ejo hazoba iki ishengero ry'Imana. Ejo si ku wa mbere, ku minsi 3 hagire utubwira ngo ejo hazoba iki. Nashuko ko ejo atubwire ntacyo muzi, nanje ntacyo nzi, ariko icyo mbabwiye mu abapasiteri mwe natwe twese tuvukana, umuntu wese ataramira ubugingo bwarakese, tuzikira inyuma yawe. Mwanisikia?
ikiri inyuma yawe, iminsi yawe, imyaka yawe ugiye kubaho no kumara, inyuma hari ikintu. Shengero ry'Imana, iri jambo ni itangazo mbahaye. Umuntu wese uri hano Ikiremba na Mberwa uri Bujumbura, harageze ko utaramira ubugingo bwawe, utaramira ube maso. Reka kuryama, uraryama zikiri inyuma yawe. Hari urupfu nubwo ruri inyuma yawe ragukurikiye. Muranumva? Tushakira handi ngo ni ikindi. Hari urupfu rukuri inyuma pe. Uri mu kuryama ukaryamana narwo aho uryamye, ukakuryama iruhande. Wazuka ukakuzuka, wirirwa mu mwonga, muri kumwe mu mwonga. Waje mu biro wicara mu biro, ukakwicara iruhande. Ukabereba muri tobiyo cya byuma byanyu, ntabwo rukura kureba aho rwicaye. Ariko nduhaye urubona, hari uzubona yemwe, ariko rukuri iruhande ruricaye. Uri kuratanga amaraporo wandika, ruhaye rukureba, rukuri inyuma. Isa aho umuntu ahayasha hose ruragukurikiye. Bibiliya iratubwiye ngo iri jambo muryumve, ngo umuntu wese umutima, ngo ubere maso umutima wawe, ubugingo bwawe. Muranumva yemwe? Sifa kwa Mungu. Haleluya. Mutahe muzi uko Bibiliya yavuze ngo ntihagira icyupfa. Ukuntu muraha mwese ntacyo upfa n'ubundi. Ntihagira urengeza ko kavuga ati njyewe ntacyo mpfa na mugenzi wanje pe, njyewe ni amahoro n'umunsi n'umugore. Ntihagira urengeza ukuboko. Boza n'umunzani bakadushyiraho twese ngo reka badupime bareba ko nta muntu ufite ikibazo no mu nzu. Twese twokwama, twofatwa twese. Uri mu isi ntabura ibicumuro. Nihagira icyo upfa na mugenzi wawe, uyu mwanya ngwino ndaguhamagaye. Shengero ry'Imana ry'Ikiremba, Imana irabakunda pe, kandi Imana iri hano. Amajambo abiri, tugasere kwirirwa mu nzu uraryamye uzapfa nabi. Nuko urumva mwa bagabo n'abagore, nukuri ukirirwa mu nzu kabiri gatatu, abandi habumva umunezero w'ijambo ry'Imana, ngo uraryamye utarwaye, ugiye gupfa. Nimba ari umugore uraho, umugabo yarananiranye, ashika mubwire. Nimba ari umugabo, umugore we yarananiranye, ashika mubwire. Iryo tangazo si irya Mberwa. Hoya, Mberwa ntagira amagambo. Ni itangazo ry'Imana. Mwubahane. Kandi imbabazi mureke mbabwire ikindi, imbabazi zazikora. Ijambo rya mbere, imbabazi zirakiza, ugakira pe. Ikigira kabiri, imbabazi ni umuti uvura imitima. Ukumva uraruhutse, yo kuba ati ndaguhariye n'Imana mu ijuru guhari, mwabagabo uzumva uruhutse. Ikigira gatatu, imbabazi zimara icyaha. Ikigira kane, imbabazi zongera kuguhuza n'Imana. Iyo wihanye mwabagabo ukababarirwa, imbabazi y'Imana iziza kandi zikakwinjiza kaguhuza n'Imana. None ukaguhura n'Imana mwabagabo, hari wavuga ngo ntahure n'Imana, bitubira gatsindwa. Nimuhure n'Imana, nimwiyegeranye shengero ry'Imana. Ngiye kurangiza, mwiyegeranye, muze mufukame mubwira Imana, muce imigozi ya Satani. Erega Satani aza kubohesha ikikurimo. Imigozi Satani agukoresha niyo kubohesha. Ngwino uce imigozi, imbabazi z'Imana zikuzeho. Abumvise amagambo mwese Imana ibapera umugisha.